bintu mwe bananeza ibi ibintu mwe bananeza ibi bintu ibi mwe bananeza ibi what umuntu aragenda akakwitura ngo arafise urubanza azoza kureka ngo karakana kana none nko amasatu geze ubu ni saa 5 imeta ku ruhande umuntu aratona umuntu bigeze agira afise umugabo cyawo takwikora none uwo muntu je namurinda ngaha ayi arampe umuntu arifata kare gurubanza umuntu yitwariye wewe sha muga nimba ro kubimeze kwera urabona yuko n'umuntu nubwo abayitwaye waraharengani ngabahunguje ikintu wabwiye niki kibazo ndafise cyo gukora ngiye gukora uwo muntu musama mutunganiriza cenge niki ibintu none umuntu baretse nguyu yatowe mugo waretse ntanihiyanje ibintu bari ibi cyafye urabona rero natwe twari mukuru nguyu yarigiri nanje nkanyumba kumije duniya nkahaguma canigiri none je ndiki canigira kwezi wewe ndinde no Jesi ndi umutwara none umutwara ko umutwara none uratungaza wenyine uyu hama wareza tatonza hano jewe ndi kose wamureze none ari sawa ntaco isaba yabona jewe nanje niyo nitavye kweri yanyiciye ubu je nabise ibindi bintu biranje gukora urumva yuko je nzaguma ndamurindiye nicaye jeje kiwe nta bintu byisi yesoma ndindira umuntu umwe wenyene namwe muramutungaza ku bwanyu je nakiyoshe urinze ugenda nanje ari je sinopfa kuhaguma none mutwara we kugiye ubona tuza guca urubanza gute wewe uri umutwara udukuriye wagiye abantu bose bari ngaha kiwe ndagiye aba bose bari ngaha ari maze kubatunganiriza igama waje byabahaye abajaje ifumbeze nk'umwari impfuvyi Yesu wamwita amafyeri akunda kwipfumbereza twumva mengo twokwitahiye kubera ko uyu muntu yaje yitwariye uwo muntu ntasimbo n'ibintu harimo aragira kataza no uru rubanza rurimo n'amanyanga nta kuntu wo kwitwarira umuntu ngo uwo witwarira gutange gushika tuko tumurindiriye ahubwo harimo amadayimoni numva natange gushabura ati murinda akanya gatoya ataje cyo twigiye tegeza kugenda none ko mafyeri yazindutse ubu nyene ko muhuru turazavuge ngo ntitwamushatse kumucira urubanza cyangwa usange mafyeri arimo araduhenda tamitwa nyuma sha nanje duniya ndarambiwe kandi Allah Ahora batwa ndatwari bya mumenye wa kanu karashobora kuza urazi nk'amasoko icenga twazana iminuko urakagarawe mu mutwe wawe gucaga gira ningo nakagaye gusuza wanega binyene ngo ngamahoro mutwa aho kari kagiye gutereta iyo ama batware erega jewe jerega impamvu je kubera ibibazo byinshi je uyu muntu uyu mubanyi wanje agenda aranteza niyo mpamvu je n'ubu je narindimwe nkiyumvira no kwimana je burya n'ukuri ingene byogenda tatwo kazibiririze urabona umubanyi mubangana n'inkoko yo muci sha nuko bimeze amazina yawe witwa ngo ukirero muhungu Jebanyi twabikora uko byumva wasenda gutikure kizuru kingurube bikandagira horoshe makwetura umugenzuzi w'abakobwa afise ingidi muri butanyerera simbizi serewusi simikangwa kazungu sefu muhurutura sego n'izina ry'Imana shana twaye beshi weho muri karate yanje kaza ngo n'ikivumbuzi weho nyene wenyene kuri bwo kwitangwa iki Jebanyi tapiginyash is man is boss weekend Burundi is mafia mutwara urabyumva nawe ayo mazina nashobora kuyabwira musitanteye imanza ziragwira kwera hanyuma rero nyakubahwa muhuruturu masekereti niba ariko nyine numvishe bakwita wowe uyu muhungu mupfiki kweri ko mbona mama mugendana muri abagenzi mupfiki yesha kubutubwira ikintu cyatumye jewe ibintu dupasi n'ibindi jewe uyu muhungu afise inkoko jewe izo nkoko ziwe jewe narewe n'ubwoko zikozemo
ziza zirangira mu bitoke zibisitura ibitoke amafiya yiyemera zirayajamo ku munsi zigasitura ibitoke bigira nko ku 40 zaragiye mu gikumba cyanje ziragenda zirasitura ibiti by'imikaritusi ziravyimba neza no mu mizi zirabisitagura zibashira hasi ebyo muri gikoni cyanje nasanze zasitaguye ngo zimwe zirahiga ibyo zinoba nyankoko uyu muhungu si ibyo gusa uyu muhungu afise ibihene biraho by'ibipfizi biragenda mwibarabara bigatangira abantu ejo bundi byatangiye ifura yanje y'umukobwa ifise imyaka 2 birayitegera biza biratangura ati we duhe ku mikopo uriya mukobwa aravuga ati oya ziragenda n'ubundi ziramwegera ati man duhe ku mizigo burya uwo mukobwa amaze kwanka zaciye zimutega ikupetse zimukubita hasi n'ubu tuvuga n'umukobwa wanje afise inda y'umwagazi uyu muhungu jewe ibintu nkorera ntibigira n'ukuntu bingana afise toilette yagiye yubaka impande y'isaro yiwanje agiye muri toilette nzanumva ngo ibintu bimwe biracuragurika nkahiga ati none jibe ibintu nibi nkaza numva umuntu wuko burya jewe uyu muhungu nuko kwimana je nashaka mumubwire ibintu byo atuma bigurisha byose abimare mugabo jewe nuko kwimana yeke kuza aranyangiriza jewe nkuko nawe nagiye cyavuze kujya mu sha mafye ibyo koko nyene urubahuka ukagenda neza ku musaya w'inzu ya mugenza ukahubaka toilette ibyo bintu byose avuze nta kintu kizima na kimwe kiri cyane cyane ku bintu cyane ntagarara ko cyane ivyo vyihene byo byavuze ngira ngo ni umugi ane kandi bijya byiza ibyo urumva we ikintu urumva ashaka nyene urumva ashaka yuko nyene mbaho nk'inkubiswa atakintu na kimwe base muri make mfise urumva inkoko ambuze korora gusa je inkoko icyo nkora ndazizirika naza byiza byintu zabyitwarete ahubwo wowe yaragiye arayegeka shaje we dunia rozobava ko naza nabona abahungu none gira inkoko zisitura imikaritusi wumva zoreka gusutura ikiziriko zigende konona ibi jewe kuva mama yanyita Masayi sindigera numva ivyo bintu harimo aravuga je nanje bajya umuhero ivyo nibyo ndabyumvise sha naguciye no mu cyuvuga je kuvaho nakabereye sindigera mbona ihene iterinda ahubwo uyu muhungu reka tumurungike imbere runo rubanza twe tumutorushobora kuko ivyo bintu hamwe aravuga nta byakabaye umuhungu yasaze ivyo nuko ndavyumva kuko urumva arimwe arashaka guhonya iterambere ryo korora umukuru w'igihugu wacu yavuze wowe arimo arashaka ntitworore kandi dukeneye korora kugira ngo twiteze imbere yavuze ngo iki yavuze ngo tuzoza korora inkwavu impene inkoko ibintu byose nyine by'ivyororwa amajo makeyura mwarabigwanya uyu marabigwanya wera abingene bacemurira nk'umutwaye twemera abizi gende nyumba kumisuno cha magara imbere ya kose no kumurungika imbere we muhuruturanya ko wamurutura reka tukurungika imbere uzogende kuvyivugira oya ibintu byo kurungika imbere n'ukuri kw'Imana oya reka n'ukuri basi n'ukuri kw'Imana ndagusabye sivyo basi mutume muri abingene mu bigenza mugabo je icyo cyamwe mwe muranyegeka ko ngo yuko ndimo ndasuzugura itegeko ry'umukuru w'igihugu n'ukuri kw'Imana reka je ntibanyiyicire n'ukuri kw'Imana umviriza rakubwira oya basemura rero yuko urimo urashaka guhungabanya gateka k'umubanyi wawe ego gusa n'ukuri kw'Imana gusa n'ukuri nimumba bariye n'ukuri kw'Imana je sinzosubira n'ukuri kw'Imana ndabasaba we bafyene wewe uvuze yuko tumubabarire canke tukurungike imbere mwirwa muraturungika ahubwo twe ikintu cyadukore nimba bisaba ko turamuca amande dufatiye ku ngingo yaho yatumye mu bintu twari kujamo gukoramo byose byapfuye hawo umutware yakugurije ugenda gukora akare nange yamujyana kwinwe wewe muhungu wewe mutware bajya umuhe aba bahungu tubagenze gute ko jero n'urubanza turumariye nkuko babishatse rero reka tumare tumvikanishe kubera atacu bari bwabo nimuhaguruke rero mugende mumvikane ibyo bintu byanyu bihere kandi mugende mubane neza ntibizasiga muraza kugaruka mutubwira reka mbwira ngenda ko mutugurira n'ido zibiri z'ugwagwa gusongo hanyuma uyu muhungu nyamba ari muhurutura nyamba uri mafyeri mwongeye kunyirata ko mwese ndabafyonyora wenda mwumvikane cyo munzanira urwo gwagwa ni mwe
don't want peace. I want problems always. Jesus Lord. Yeah, wekayo bigenze gute none mwe? nagira kiragubise Muhuru. Weko twabarungitse mu mugende kumvikana. Bici bya byoce bigenda gute? Je nabonye kizanye ibintu byamenyesha ndakimena. Uko niko ciye umugi. Muhuru. Urazana wote tujya tugutwara. Hey! Tujya tugutwara mwirindi.